Ikindi Media. Niyozo. Naniyo mpuze bede. Kuva mu gitondo twimwe mu gitondo ayoze mukuri ntarayo. Wovuga kuva mu gitondo iyi modoka imaze iminsi ibiri itaba. Sinzi ko asigaye ari boss cyane. None bamuvye kugira atugore cyane nibiki. Ari hehe dabo. Zebe hanarina. Ariko aterura ivyuma. Mana isi ni juma. Ariko aterura ivyuma. Zebe. Wazebe. Yekunu narafyura imituno. Changa. Wamuhimbiriwe. Zebe, we kuva ryari mu gitondo ndabwiye uzi imodoka. We kutogeje imodoka. Nogeje nyuma mutama nukuri. Mwene mutavye mwabonye. Umuntu yakubwiye uzi umuduga w'inyuma ninde? Ko twabwiye tuzi umuduga iporte iri imbere. None mutama ahamagaza uko imbere ni hehe? Imbere ni umuduga uri imbere nuwahe? Vaho umuduga uri imbere nuwahe twakubwiye porte. Twakubwiye porte wewe. Zebe ndari urashobora gutandukanya umubosi wawe ukiha ikibanza cy'akazi kiwawe. Urasukura umukozi muri iyi nzu. Utugomba kwiki wewe. Batama porte nayo nzi myebwe. Zebe ibintu birahindutse hasi. Hasi. Uducereza mu kazi wewe. Wati ni ukasanga ngo twigira mu kazi. Tuko turacyenga. Base ndayihanagura. Wihanagura gute? Ndakoresha agatambara n'amazi. Agatambara kahe? Nigiteba ku. Ahubwo nabyo uzi ko baragukorera ko wewe. Nibiki mwabagabo ko mwinjira mwihuta nk'abadokteri ba corona. Nta no kuramukanya, na hodi, mushika mwinjira gusa mu ngo z'abantu. Mwe mugenzi wa namaye. Okay, murakoze kutubaza bwa mbere reka tubaramutse kirazira gukorana ko kubera corona. Hama twebwe turi mwishira hamwe turongoshira hamwe rijejwe gateka k'abakozi bo mu nzu. Karibu mutama muri sanze nukuri karibu wa chef. Karibu. None ko musanzwe mutwaye iryo shira hamwe mwari mutuzaniye umukozi cyangwa ni gute ko twe umukozi sanzwe tumwifiti ngo umukozi oya uyu si umukozi ubona turi kumwe ni mugenzanje dukorana muri ico gisata hanyuma mu bisanzwe tuho tugendera buri rugo kugira ngo turabe abakozi ukuntu babayeho ngo nimba bafashwe neza canke bafashwe nabi nkuko rero dusanze uyu mwene wacu muri ko muramufata mu gitabo mpanavyaha kigenga abakozi. Okay, hariho ingingo y'ijana na 13 ivuga ngo iyo umukozi wo mu nzu ahohotewe na sebuja canke umwe muri abo mwugo rugo bakamusinzikariza ubuzima bategerezwa bonyene bahohotewe umuntu sinzi ko muvyumva bategerezwa guhanishwa umunyororo kuva ku minsi 3 gushika ku ndwi canke bagatanga ihadabu y'ibihumbi hagati y'ibihumbi 50 n'ijana mu gihe bahohotewe uwo mukozi. Bo hariho iyindi ngingo yo ndibaza ko yorosha iri munsi ivuga ko mu gihe ivyo bintu ababibonye basanze ari bisanzwe barashobora kubumvikanisha mu gihe bavyumvikaniye bonyene umwe mu bakorewe amakosa uwo mukozi nimba ari we yakorewe amakosa arashobora kwishura uwo muntu yamukoreye ico caha akamukubita izo inkoni 10 mu gihe bavyumvikanye ko bonabo ukuntu usanze mwebwe muri ko murahohotera uyu muhungu mwamukubise mujyamika hasi dusanze muri ko muramuhonyagura ubu rero amategeko ngira mwayumvise mwebwe nyene rero ubwanyu muhitamwe muri ayo mategeko ndababwiye kandi nimba ico muhisemo muca mugifata ubu nyene tukiri ngaha ari kutanga ayo mande ari kuja mu gasho tukabajana canke mugakubitwa izo nkoni kugira ngo biherere ngaha ntihagira ahandi hantu bishobora kumenyekana. None tugire gute nituri bwemere tuje mu gasho canke dutangiye ayo mande reka twemera dukubita izo nkoni hama biherere ngaha maze ukubitwa n'umukozi uheruka kumuhemba we atari nako ya twemeye inkoni naducara izo nkoni hama bihere. Nyaruse ryama ndabacarazi ni ari byo mbo bindindi yarakoza nyaruse babiri gire ko direct urabona ndabacarazi wowe duga gato Zabate niko tuwembe mjubuki bado ya bo umbiriza twe turagiye
ndazi yuko muhava mugomba kugira ibintu byo kwihora ubu nyene hariho abo dukorana bagenda barasubira aho tuvuye kandi nibo bakuru kuri twebwe kandi dukora bimwe ndazi ko dushobora no guhurira aho hanze baraje nabo kugira abasiriveye barabe yuko ibintu bimeze neza sawa murakoze batanga sigarana akazi kaje ego imani baje imbere sawa ego bo muri uyu mwanya abo bandi batarinjira reka tukure zebede imboni hasi shira imboni hasi tabere zebede kuri iryo koti zirahinduye imirisho oye reka je nambare ikoti wowe wambara ikoti zebede nshaka wambare iri shati ry'iwanje urabara nta na kimwe nta na kimwe kuri ambara kuri iryo shati nta na kimwe benje gutuma agatipe kiraburana urukote rwose bisise muri zuba rya Bujumbura kabwirwa ni kadogo zebede kuva uyu munota wewe niwe uri bosi wacu mvuze ni wewe uri bosi wacu nihende uvuge ko twe turi ababosi twe turi abakozi bose atana amahera mfise twe twubyiho rero kuva ubu wabyumvise uwinjira wese ni wewe uri bosi wacu atamahera mfise oya reka mbere wamukuza twe tuba turakora ngaha imvo n'imvano mishaka namwe kunsharaza kweli apana zebede mite bosi umviriza ngarabarara mbe bosi waravuze iyi porte rido tuyishira iyo bosi porte rido ni hariya canke kuvyindana shira ko bona turayishira ngaha basi nibaze ko ari impore ngaha ni sawa sawa kabisa ama nkuko bimeze hariho abagenzi bacu bavuye ngaha rero nibaza ko ari uri umukozi ego ni twebwe babiri ubu ni boss twe babiri rero uko bimeze amategeko ni yandi nyene tuza turaverify abakozi tubayeho neza aho baciye byagenze neza rero nkuko ndabibabwiye rero baje bavuye ngaha turakorana me turi muri services zitandukanye kuvuga bajya baharanira agateka k'umukozi neza cyane twebwe rero duharanira agateka k'ababosi urumva baharanira agateka k'ababosi na bosi nkuko twabibonye bashobora kuba bakugora cyane aba bakozi rero hari ingingo irindira twebwe ko tugomba guteba ngaha ingingo y'ijana na 200 iravuga yuko iyo umukozi amugoye umubosi wiwe umukozi icambere umubosi afise uburenganzira bwo kumwirukana umwanya wose ashatse muri ico gihe akagenda atanamuhemvye canke akamukubita inkoni 10 umva mwe ndabona ko muri abakozi babiri muri ico gihe rero mucamukubitwa inkoni 200 rero sinzi ko meze ko ushobora kucubirukana canke ukababayiruka bakuziza inkoni 10 canke bakagenda abahemvye banyakubahwa murakoze ubwa mbere na mbere nkuko mwabibonye imisore yanje aha hariho abashisi izi soni ubona ibyo ko baragira hariho abashisi izi ni isoni iyumvire mu buzima busanzwe biba bimeze gute kimwe gusa nk'umuvyeyi iyo umwana ananiranye mu rugo ntumurekerana uko nyene utegeza kumushira ku murongo nuko uri kubirukana ntavyo shoboye kugenda n'abahenze ntibishoboka icyo nosaba zana kwanza agakoni kwanza ndabacaraze gushika naho munyita bosi cyara oya zebede turi koti ryawe naje naturisha n'umugozi wacu abamugozi twebwe ukuri abamugozi ni twebwe n'imodoka zacu ngizi ngatwagira kigere mta oyo katandero afise ya misore ubu nabo banyisa ko ndi umukozi ico ndagusaba ni ikintu kimwe kuri za nkoni 200 shirako 10 ndabacaraze neza zibe 30 oya bosi ivyo usaba ntibikunda kubera ko twebwe mu bisanzwe siswe tuvuga uko bigenda twe dusoma amategeko yanditse rero amategeko aravuga yuko akubitwa inkoni 10 urumva 200 kubera ari babiri rero muri ico gihe ndushobora kongera ko canke tugabanye uko niko bimeze umviriza twe twaje gutumwanya ngaha muraryama hasi canke ntimuryama hasi
Boss, niba twakubwiye ko atamwanya dufise murakoze twebwe turagiye nibaza ko atabandi baza bazogaruka ikindi gihe aho yani musiga ngaryo numva mpinduka zibiri cyaraswa heka ivyo ntibikigaruka Ikindi Media.